shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Amazina yanje nitwa Ndagijimana Audace. Wavuye i Burundi, mbega mu Burundi wakora iki, warujejwe iki? Mu Burundi nari umusirikare nari umufite, nari mfite ipete rya capitaine, nakora muri état major transmission, état major logistique mu gisata ca transmission. Hanyuma vyakugendeye gute kugira uburi ngaha? Ukuntu byangendeye, ico gihe yari muri 2015 mu kwezi kw'icenda. Ukuntu byagenze cyari gihe mu Burundi bitameze neza kubera akajagari kari kahari nyene. Hama jewe naba muri quartier ya iri muziyamiriza ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza. Iyihe? Quartier yo kumusaga, muri Kinanira niho naba. Hama rero sinzi ukuntu byagenze ku kazi wacu, harabaye uwantwara w'umukoloneli yaratorotse, nawe nyene sinzi amapresi bamubwira ko ntavyo nomenya, atorotse. Mu nyuma rero nanje bahita baza kumfatira muri quartier. Yarinde uyo yatorotse? Uwo yatorotse yitwa Lieutenant Colonel Shimirimana Edouard. Yari wari chef de service muri bureau transmission. Hama ico gihe rero jewe bamfatiye muri quartier nkuko menga baje gufata abantu babagwanye, ariko mu nyuma niho nabanye ko bitari ivyo, kuko abo badufatiye hamwe batujanye, je nije nagiye nakubiswe nanakomeretse, baratujana, batanguye kutujana kwa Ndadaye. Batujanye kwa Ndadaye. Mwafashwe nabande? Twafashwe n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi, kiretse ko iyo badushikanye nabonye muri bo hari nabonogira ngo saba polisi, kuko mu nyuma aho bari banshikije narabonye yuko harimwe abantu bambaye izindi atari iz'igipolisi. Ico gihe rero badushikanye kwa Ndadaye hari huzuye, baca batujana mu Bwiza niho baciye batujana. Aho ari nko mu masaha yahe? Yari mu masaha yo ku kagoroba nka saa 11, saa 11. Badushikanyeho rero mwijoro niho baciye baza kudutorana n'imodoka yo muri documentation. Subiye inyuma gatoya, je no mu kugenda sinagiye imeze nk'abandi, bagiye banzingiye mu kirudipe cyakindi kimwe bakanyira mu inzago, bashira mu inzago, nico bari banzingiyemo, bakagenda baragikubita. Bashikanyeyo rero tumaze kugera mu Bwiza mwijoro niho baciye baza kudutora. Mu Bwiza hari he neza na neza? Bahita ahantu hakorera igipolisi, muri PGP niho badusize, baca batera batujana rero kuri katedrale muri documentation, niho badushikanyeho. Jewe sinagomye mu bandi, baciye banjana kwanje, bamfunganira ahantu hatadirisha rihari, hari amakaro gushika hejuru, hariyo dushe na toilette. Abo bandi mwari kumwe bari bandi? Nta mazina yabo nzi. Ntabo wigeze umenya? Ntibashoboye gutora bari? Uwo natoye umwe twabana w'umudamu umwe twabana niwe nashoboye kumenya. Yego nawe nyene baramufashe tugenda tujanye, ariko aho naciye imfungirwa kwanje, nabo baje kwabo. Muri ico cyumba ndakubwiye cyarimwe amakaro, idirisha na rimwe ririmo. Mu kubafata bababwiye ko mwacumuye iki? Mu gufata abantu bavuga nyine ko bariko bafata abantu babagwanyi n'abafatanije n'abagwanyi, nico cyonyine bagutwara bakubwira, ibindi uza kubimenya bagushikana nyine urumva. Aho rero wageze hamwe muri kakumba kadafite idirisha vyakurikiye. Rero katagira idirisha, narashitse baranyugaranira,
yari mwijoro nka sinovuga isaha sindayizi kuko nta n'igihe twavira mu bwiza sinokubwira ngo yari isaha niyi gusa yari mwijoro cyane mu gatondo baruguruye ndabona ko ari mu gatondo icyo gihe bampamagaye batangura kumbaza yuko hari abantu babagwanye nabo banzi bari muri quartier. Nta numwe wamenye mu baguhamagaye? Oya, aho ntabwo nari bwamenye. Nabamenye mu nyuma harimo witwa Wiliso muremure yari muremure. Hariho n'ubundi Wiliso niwe nabanzi neza izina. Wari usanzwe umuzi canke wamumenye nga? Namumenye yaho ukuntu namumenye yahamagawe n'umuopeji bakorana indani nyene w'umudamu akorana ni inshuti ya ministre wa defense yitwa Pirisheri. Niho namumenyeye ico gihe rero jewe haciye nka saa 4 dufate ndiko ndagereranya yari nka saa 4 niho batujana ahantu ariko naye naraye nkubiswe cyane naye nakubiswe batujanye ahantu batangura kumbwira ngo abantu mwari kumwe ndavuga nti je nabo twari kumwe ntabonzi kuko nabo nyine paretiri ko baba barabakubise bakabagira nabi basanga nabo ntibananzi n'izina na jewe ariko icyo bari bakeneye jewe ibyo bindi nta sinzi n'icyo babikoreye. Hama rero nko ku kagoroba mwijoro nka saa 3 y'ijoro canke zirenga niho bantora banjana ahantu sanga ahantu nyene bariko barakubita abantu. Ntiwamenye hariho? Ni ndani nyene hari amakwemesho tumenye uri kuraca n'amakwemesho camo. Indani ya hehe? Indani nyene muri documentation haje impande ya katedrale bari bakiriko baranahubaka ntihari bwanahere neza. Ico gihe banjanye sanga hariho abandi bantu bafashe mugabo bari babashize n'ibintu mu maso sinashobora kubabona abariho nkabona ko bariko barava amaraso. Ico gihe rero kwaro kunyereka ibiriko biraba je ntacyo bangize barasubira baranyinjiza indani bukeye niho banjana ahantu n'ahantu ugenda umenga ucana nko muri koridoro hari imyango 3. Iyo myango 3 uyishitseko wumva umenga nabantu bariko baraboroga bariko barataka nko kwa muganga womenga ni nko kwa muganga. Uwagiye njanye yarafise badge iriko ifoto ya Adolphe yambaye n'impuzu z'igipolisi niwe yagiye njanye anshikanyeyo acanyinjiza indani ninjiye indani aho hantu ntihabona womenga ni muri salle d'opération hari intuze ya amameza n'abakorerayo bambaye impuzu zimwe z'abaganga usanga bifutse n'utuntu gutya n'udukofero ni nka kujya nyene niko bari bambaye. Nshitse indani rero ndashika ndahagarara ndavye impande yanje hari uwankurikira irigira kabiri yarashinze mu ifurusheti ngaha imushinzemo ngaha ku mutima. Noneho rero uwankurikira baciye bamufashe bamuta hasi aca hindukira aje ko baraba bacamurokora igisho n'akantu bamushize kuko baca barayirokora haca hava irobine y'amaraso nyene irobine y'amaraso. Ico gihe nyene urumva nanje nari nshikiriwe vyari birangiye sinzi ngene haciye haza umuntu aje ariruka ari ku telefone aragenda arabongorera ibintu njamona barankuyeyo ariko subiye inyuma kandi gatoya aha hantu wasanga hariyo ibintu by'ibikoresho urabona inshinge zimwe babaririza ibiroro by'ikawa harimo na za mpindu zimwe bajishisha inkoko harimo n'ibindi byinshi byuma vya kera nibyo wasanga baza baracumitisha umuntu bagirane. Jewe rero baciye bankurayo niruka bansubiza hahandi nagira ngo ndacitse biraheze nta problem. Uwo yitwa Wiliso niwe yahavuye aza nsanga mu ico cyumba njyamyemo aza yambaye amaga ngaha ku maboko
acarashika arampindukiza je ndaba ku ruhome ku makaro gucyanye natowe ubwenge bari bugaye sinzi ivyo bagize ivyo ari byo niho mu nyuma bahavuye baza baca bancumita kuri colonne vertébrale rero ariho hahavuye hantera ikibazo gishi rero uko bakoze bujiki ntacyo nzi kabisa ntacyo nzi baraje hoho baje hatanabona bacumita mu mugongo sinzi ikintu bancumitishije icarico wapi yerga ibintu bakorera ngaho inyuma vyinshi atari ico wabonye azazanye ukuunye ntushobora kumenya ivyo yakoresheje ivyo ari byo kwavuga ati hindukira urabe inyuma kandi nanje nari nabonye ivyo bariko bakorera abandi ntashobora gucika nagira nti basi hako mfa nabi ntekereze banyice neza ndabe ntako bonta barabakanyica nyene nkavaho nivyo narimwe kugera uwo munsi hama haciye amasaha makeya rero naho nagiye mbona haza abantu barinjira binjiye bari bambaye civile bafise n'amapistole nibaza yuko urumva uko bateba kwica umuntu niko nabandi bari hanze wasize hanze baguma barondeza umuntu iyo yagiye nibiki byose bumva bari bamaze kumenya ko ningaho muri documentation ntibari bakinyishe barambaza ngo none wewe wahora ukora henda babwira aho nahora nkora bacavuga bati rero wewe ntacyo atirindira reka ibyo wawe baraza kubitohoza neza bagasanga ibyo bakwagiriza ari byo urumva igikurikira nyene igikurikira ndabwira none igikurikira ni mu butungane cyane no kunyica ngo rega ngo abantu ngo umuntu iyo yamenje ngo ibihano byose ngo kuriwe ngo nta nakimwe kizira kuri ngo kubihana tanuma ngo nkawe wahora n'umusirikare urabizi jewe ivyo busirikare n'umusirikare ndumusirikare n'ubu ariko ivyo butungane sinzi ngene yemeze jewe ivyo nakoreramo ntibijanye nibi kabisa sinzi ingene babikora ico gihe rero baca batangura kumpa ba OPG ukuntu naja kwa OPG naragenda mu bisanzwe umuntu agiye kwa OPG uragenda usanga OPG yicaye harya akakubaza jewe rero yari contraire OPG yasanga nicaye uko nagende ndanyogomba yasanga nicaye hama gahaguruka kagenda agasiga nicaye bakaca bankuraho banjana mu nyuma bati babanjana muri parke muri meri parke ya meri ico gihe rero barampamagara kuko dosiye yari yavuye muri documentation bampamagaye barambaza yuko nabandi ko ndi mu migwi ndababwira njewe ivyo bintu ntabyo ndimo je nkora akazi ka leta kandi niko nahora nkoramo nubu bafashe ariko ndimo nari muri quartier wanje ariko nari mvuye ku kazi kandi ati rero wewe twaverifye n'abantu bavuga ngo bagufatiye hamwe twaverifye neza twasanze rero ntibanakuzi wewe kandi nivyo by'abagwanyi sivyo twabibonye ariko hari kindi banditse yuko ngo hari abantu bataye amaradiyo yagiye nibiki ko ari wewe ko wowe uri muri byo ati rero wewe gushika ubu amaradiyo usobanuye neza ne yo yama motorero bakoresha mu gisoda niyo nshaka kuvuga ati rero wendi dushobora kukurekura ni mpaka baze kukuvugira je nababaza none subira muri documentation ati ntusubirayo hariya ntushobora gusubirayo ntibikunda waje ngaha sefini hariya ntushobora kujayo ariko tugira tukurungike mu mpimba uko nyene uzoca wiyaranje uri mu mpimba utelefone ubabwire baze kukuvugira ewe narashitse ndaba telefone baje bariruka kumvugira wa telefone bande muri eta majoro na telefone muri eta majoro muri jede kuko nijejwe ibintu nk'ivyo onye ndaba telefona finalement n'abantu twakorana ku kazi babo office nabo twahorana muri scam n'abaki baramfasha barabijamwo baraza baramvugira bamvugiye baca barankura mu mpimba maze yo isomene zibiri ico gihe mvayo rero narinzi ngo ndarokotse kumbe namayeri yuko kugira mveyo bashobore kumfata neza naravuyeyo bukeye sinagiye ku kazi nkahijya wamaze iminsi ngahe mu mpimba
namaze y'isomene zibiri. Muri documentation amaze y'imisi ngahe? Namaze y'imisi 9. Imisi 9 muri documentation niyo namaze. Ico gihe rero narasubiye ku kazi sanga barahinduye amaserire n'ibiki aho nakorera. Barambwira ngo bampa imfunguruzo ndavuga ntishobora kwinjira ahantu ntazi n'ivyaho ahubwo wabihinduye naza nyereka ivyo ingene bimeze. Hanyuma ngo none w'igihe wagenda hari romize watanze. None iyo murindira basi nkaza nkayitanga. None nk'ubu menya baranyorohereza kabisa baraza baranyereka ivyaho barandeka ndasubira ku kazi ariko nta kintu na kimwe nari mfise ivyangombwa vyanje byose bari baraturiye baratwaye no kuvuga no kwivuza narinda gusubira kurondera carte matricule gushasha na mitiwere gushasha nkiri muri ivyo naho baje kumarira pe baje kumarira baje kunyica burundu basanga siho ndi bace batwara ivy'iwanje byose biri mu nzu ata kintu na kimwe gisigaye nta kintu na kimwe basigarije mu nzu ibasigaje himatera nayo nyene amashuka yariko barayatwaye. Uramenya babikoze? Nzi uwo komanda wa kamo yitwa Pascal Minani. Niwe ariko uwo yatwara igipolisi ntawe nzi zina. Sinabandanije nja muhira. Ahubwo nabandanije mpunga. Banandije mpunga nateye ngenda inja kuri mese. Mu bisanzwe uri kuraraba neza ibintu byariko birabico gihe. Byaragaragara neza ukabona ko uko biri kose abahora mu migwigwana kera n'abahora mu gisudo ca leta bagomba kuvanako. Je nari nabibonye kuva kera kuko nico gihe nari bari bantwaye muri leta majora ahantu twaza turanywera twafatira cafe saine. Baranavuze bati none bimwe twavuga ntimubona ko biriko biraba kwagoma hafatwa abafabe gusa nta muntu wahora mu expempe numwe yigira ko rikosa ko byose muvuga ko ari abafabe bariko barabikora atawe tubona bimeze gute canke n'umupempe yamufata muvuga ko yafatikanije n'abafabe ibintu muri ko murakora nibiki ingira ni ivyo byaba byaranavuye ko bagira batireka base tubanze tumukureyo ibindi bizoba mu nyuma naho nyene nari ntenja kuri mese nyene ngeze kuri mese nasanze abafabe nyene ntangura kubaririra ndababwira ingorane nagize hari hamaze kuba ku kagoroba k'ijoro ndabaririra ndababwira ibibazo nagize n'ibiki byose bamwe ntibantahure bica ndahunga mpunze baramfashije kurondera ivyangombwa byo guhunga sinahunze nitwa izina ry'iwanje naragiye ngeze ku Kanyaronda buri ingene ndahajabuka nza guca ngo ngiye guca mu mazi baca baramfata mbonera kuri ziramfata zimfashe baca baratohoza ivyanje byose ngira barabimenya baca bankubita ikintu mu mutwe bata mu mazi bataye mu mazi naherutse bantaye mu mazi uko nyene nasubiye gutora ubwenge mbona ndi hakujya mu Rwanda banjanyeyo ukuntu bandovye nibiki byose ntabyo nzi byagenze. Ino mu Rwanda abantu bashoboye kumfasha n'abanyarwanda abambere n'abanyarwanda bamfashije abandi ahantu naciye nja kuba nyene nk'impunzi abarundi bagiye baramfasha ufise igihumba kampa ufise ngaha kampa naho bitarashoboka ko nivuza neza kwivuza neza ko ntibirashoboka kuko bisaba amafaranga menshi ariko ibyo kumara amadurere ariko nta gushika ubu ndabona neza uwomvuza kugira ngo babone ikibazo nyezi n'ahantu kiri kuko ibintu bisaba amafaranga menshi. Wivurije mu bitaro byawe? Maze kwivuza ahantu henshi mu ma privé za Kabgayi narivujeyo kuri Ancien Militaire narivujeho urumva aho sanze ari amafaranga menshi baca bangirira ibihuye nyene n'amafaranga afise nimba nabankeneye kuja mu radio ngasanga nta radio hari baca mvuga nti ndaba utuma bamurampa kugira ndabe ko noba ndabayeho nabo kibuke nuko niko bimeze. None we ku bwawe uri kuraraba ivyakubaye ko wibaza ko hari aho bizoba bipfana bona ari kibazo ca moko cyangwa n'ikibazo ca politike? Ico kintu jewe ndiko ndaraba congora no kwishura kuko jewe ndiko ndaraba nko mu rwego rw'iwacu rw'igisirikare biragaragara neza yuko hageze aho ubona yuko
atacizere bagifitiye abantu bahora bari muri leta, nta cizere bari bakibafitiye. Kuko nikimenyamenya warashobora kuba utwara umuntu aba batarava mu ishyamba, hari ibintu bitabaho mu gisoda, nkaho usanga umusoda muto yashobora kwandikira message nka chef d'état-major, nk'ubu bivuye ku mpamvu z'akazi canke n'ibiki byose, ugasanga umwome de troupe uri mu office mu bw'ikintu akakwankira, wagomba ko kimwumvisha ku nguvu, kajya ubona itegeko rivuye hariya hejuru, canke wazindukuzi bamwe wahora ukoresha ugasanga siho bari kandi ari bo bakoresha, wamutelefone akakubwira ngo ndi ku kazi akahe bampaye akazi, hama uri musorogeye ukajya wumva telefone kandi vuye hejuru ati mureke na hantu tumurungitse kantu ari karadufasha aragarutse, kandi ntubu kibazo utaho kantu nagaki oya uranuma. Donc rero nta muntu bari bagicisha ko ibintu byabo, ibintu twita ngo byari ibyo gutengera igihugu, wapi niko byari bimeze icyo gihe. Muri make rero igisirikare basa n'abagomba yuko aba ex-FAB badasubira kuronka ijambo, badasubira kuronka ico novuga pouvoir. Nibaza ko nivyo nyene byari bihari, uko ndibuka kandi harageze igihe abasoda badeserta cyane, bagenda abadeserse byaza mubiri wacu tukaca tubisinya, noneho tukabitanga batanga ku maradiyo, ya maradiyo y'igisirikare batanga ko ama message. Je barantumye ko barambwira ati ibyo bintu ntuzobisubire ubihagarike, ndacinda bihagarika gushika icyo gihe ntawasubiye kumenya ngo ni bande bariko baragenda, ngo ni bande bagiye, hasigaye bangahe, ibyo ntibyari bikihari, bo bari bazi aho bakeneye ko bakibabona, nuko byari bimeze. Jewe ndibaza yuko bashobora birachanze barashobora kuba bamfashe nyine muri iyo ntumbero yuko ata confiance bari bagifitiye abantu bamwe, kuko nikimenyamenya iyo mba nari mu ikosa no mu mpimba sinari kuvayo, ko bari barose n'akaryo ko kunshira mu mpimba, sinari kuva ngo bishoboke. Gusa barabona yuko atana kimwe bariko barampora mu byo umuntu goshobora kumuhora mu makosa yaba yakoze, nta na kimwe kiretse nyine ibyo kurenganya umuntu, nivyo nyine byari bigizeho bariko barakora. Karije ubuzima mu biro vy'iperereza, woba warabona yuko hari ubwoko bwose bari abantu canke bwari ubwoko bumwe? Muri documentation hari ubwoko bwose, ariko icyantangaje gusumba ibindi nuko abantu babavirira cyane bari indani kandi bica cyane ari abantu b'abatutsi. Je nanje maze kubona ibiriko biramba ko nabona hari ibintu menga bariko batoteza abatutsi nyene, ariko indani ngahasanga hari abantu babavirira atanu umuntu yarazi yuko bona bijamo kabisa, hari bo bica abantu babakerera kujya kwimpene, bariyo kabisa bariyo. None wewe ubihisiguro yihe uko kumva muri documentation mu bica abantu harimo abatutsi kandi hanze abatutsi kandi bakaba ari bo bangamiwe cyane? Je nibaza yuko ari abantu n'abantu nyene sinzi ico byayivuka, ariko ni ibintu nyene byo guhemuka, hariho abantu bamaze kuba ibijyanye twahevye nta kundi. Hama mu mpimba umukuru w'ibohero mwoba mwarabonanye, mwoba mwavuganye iki, yakubwiye iki? Ngeze mu mpimba umukuru w'ibohero yarantumye ko yarambagije ati ni wewe witwa Capitaine Ndagijimana Audace? Ntego. Ati ni wewe uri team leader? Jewe umugunyo woye no wowe. Ngo nta kibazo, ngo aha ngo mu bisanzwe ngo ukuntu ngo bahabaye ngo umuntu ngo barabereka aho baba, ngo ariko je ndaguhaye itegeko ko utegerezwa kuba ahantu bita safisha, ati wihenze ukavaho nkazokumva wahavuye uwo munsi nyine nzorara ndakugiriye transfer. Baranjanye aho hantu muri safisha, cyasanga turarana n'umuntu yitwa G20 umengo yica babikira, uko ndibuka ko narigeze no kubimubaza njyamo nararize. Jewe igihe twabana ku kamatera kamwe, je mwijoro sinaryama,
nukuri naryama ku mutaga kuko mwijoro n'amanzi nti ashobora no kunyica kuko yari afise n'uruhusha rwo kurengana na prison akaja hanze agataha ashakiye mu mpimba mu bisanzwe nuko byagenze. We shall